cyane cyane ko uzi neza ko twigeze kuba tubana ruguru kera twaragize mariage mu komine bivanye n'ubushobozi buke nari mfise ntibyakona aho ushobora kugira mariage nyene nyayo nyene officiel kubera ko urazi ko ubuzima butari bwiza ariko aka kanya tuvugana canke aka kanya novuga yuko Imana yanyibutse meze neza nta bukene mfise kubw'ivyo numva yuko twokora bimwe tutashoboye gukora cagihe kera tugasezerana mu ishengero imbere y'abakozi b'Imana bakaduhezagira hama tukabana tukabona ukuntu turera umwana wacu turi kumwe hama aba nabo ujya mudamu n'ujya mwana wiwe sinzobata nzogerageza niba ndabakoteshereza iyindi nzu babamwo canke nkabubakira iyindi nzu babamwo kugira ngo batubise ntihazoguma babintambamyi ariko kandi babeho neza ata ngorane bafise rero ibyo byose kugira ndabikore ni impaka tube twasezeranye wemeye ko tubana nk'umugore n'umugabo kandi ndakwinginze wumve igisabo canje ntubimakanye uzokoze ariko Abeli ivyo onye uri kuramusaba mu ncamake ntibikunda mugenzi uba nkiri muzima ariko Abeli aka kanya uza wibagiye okay nimba wavyibagiye reka ndakwibutse uyo mugore kuba bangaha bisa nkuko asavye indaro kuko ugena umugore w'umuntu afise urugo rwiwe none kuba baye ngaha bisa nkuko asavye indaro umwanya n'umwanya umugabo wazuza kumutora ibaze umugabo we niyaza kumutora agasanga mwaramaze kugira mariage murabana nk'umugore n'umugabo uri kuriyumvira uwo mugabo azogufata gute ubundi wa mugore we uri kuriyumvira aka kanya atari umwe akurahera uvuye mu rugo rw'iwawe uza wiyumvisemo yuko ugomba ubane n'undi mugabo hoho bishitse mu kabana wiyumvira ko abantu bazogufata gute bazokubona ngo iki turetse abantu iyumvire ku bana bawe ejo umukobwa warashobora kuza avuye iyo yagiye kwiga wewe uzomusigurira gute ko azoza akeneye kubona se akeneye kubona na nyina wiyumvira ko azogufata ngo iki mu ncamake je nk'uguhanura sinoguhitisha mu kubona n'uyu mugabo byiza wovyiyumvirako kira nanyegera ariko wa mugore wewe ushaka kuyiki kubera iki uri intambamyi mu bintu byanje byose ufise misiyo yakoze nyinga gutunyinjira mu buzima aho uravuze amajambo urishongoye uje kunteranya n'umuntu aho kure abantu baragwira wewe ndashaka kumenya misiyo yakoze nyinga no wakutumye kugira ngo wamure umuntu w'intambamye ku bintu byanje byose ariko Abeli anye je ngomba ndakubaza ikintu uri kurandaba jewe mfise ububinyabake mfise igiki kuri jewe kitotuma wiyumvira kubana na jewe kubera iki ugomba kwihadikiriza ku muntu atanagushaka ho uriyumvira yuko ujya mugabo wiwe azaza gushaka umwana wiwe erega shaka umwana n'umugore azamukeneye umviriza Abeli sinzi ukuntu uri kuramfata ntavyonze mugabo umuntu agukunda ni jewe kuva ryari umugore ari we yihitiramo abo bantu je nimba nashimye kubana na Aline n'uburenganzira bw'iwanje kubera ko cyuza kuvuga ntacyo mbuze ndi mwiza uko bwiza sava nimba uri mwiza nawe azogira abandi bagushima ariko ntibisobanuye ko cyuza kunyinjirira ngo umbuze amahoro kuciyumviro ciwanje kubera iki uri umuntu ushaka kunezerwa ari uko uwundi muntu umujije amahoro
ngo ndakubwire wa mugore we vi inyuma y'ubuzima bwanje atari ibyo uzombona bisa Monia, nibiki kumpamagaye gihutihuti wabaye iki? Mama ndagukeneye. Okay. Yihuta. Ufise ingorane nyabaki? Nta ngorane nagize. Ahubwo ibintu twafunditse je numva byananiye. Ibintu twavuganye yuko tugiye kubangamira by'umuryango je byananiye. Ibintu byose twapanganye je nawe nabivuyemo. Sa Mama nabivuyemo kure kuva ujya munsi. Ano ujya munsi mva hajya muhira. Juste yarambwiye byose ibyabaye. Ingene mwamututse urumva kandi nawe mu bamututse wari urimo kandi uzi ibintu wakoze uravyumva. Ico nicyo cyambere cyambabaje. Kigira kabiri, sinshobora kuguma mpemukira umuntu nkunda, ntibikunda kandi ntibishoboka uravyumva. Umutima wanje wanse uravyumva, wanse nyamba ariko wavuze mbega ngo tugire iki duteranye rya famille ntibikunda. Je genda uvyikorane wewe wenyene uravyumva, je ngumane n'umusheri wanje nkunda uravyumva. Rero iyo diri yawe yikorane wenyene nta ndimwo jewe kandi nzosoho gufasha kandi sinkeneye mama sinkeneye. Ni gute wewe woshobora kuja guturubika umwana ari wajejwe igenzo bisa nko ari yiwe sivyo? Je genda uvyikorane wewe wenyene uravyumva, je ngumane n'umusheri wanje nkunda ntimubitwindizemwo. Genda ubikorane na Iva wawe sivyo? Je na Juste wanje mutureke kunyene, utureke kabisa n'amahoro meza uravyumva. Kwanza niyo radio yawe, niyo radio ntayo nkikeneye uyitore kuko imbere yose nari mbaye ata radio mfise. Rero ntusuye kunyinjizamo ivyo bintu, umutima wanse kubikora. Mama tanga amahoro mu rugo rw'abandi, tanga amahoro, baragutoye ibintu byose baragufasha. Noneho ubu unyigeze kuri etape ngo banyage ni ibyawe, ni wabirondeye ni ibyawe. Ubu mba mu nzu jenyene ngo ntabuze iki nta na kimwe. Va hariya muze ngaha tutangura ubuzima bushasha nka famille. Mama nyumviriza ndakwinginze, je umutima wanse nyambara ivyo uguma ukora, guma ubikora wenyene ntubusubire kubishiramo. Niyo radio wanzaniye ntayo ngishaka, ndabivuyemo n'ujya munsi nakwemereye yari amarangamutima nakugiriye sivyo, yari santima zijya. Rero niyumviriye ndicara hasi ndatuza mu mutwe, ndabona yuko guhemukira umuhungu nkunda ivyo kunda. Mu bisanzwe rero cyo ndaguhamagariye mama kurugutura amatwi nkubwire nabivuyemo, ndekera umusheri wanje n'amahoro meza ndavyumva. Ndagusavye ndabivuyemo, ndabivuyemo. Ijya radio niwagenda ugenda uyitwaye. Juste kuno ngo ntumeze neza ni kubera iki?
nanzi ko usanga wajyamye ariko ndabona umenga uri mu vyiyumviro vyinshi habaye iki nabuze itiro nanje sinzi impamvu gusa burya je na Moni twarashwanye rero nawe urabizi ku muntu gukunda kuronka amahoro cyane sikirenge ngira niyo mpamvu ngira ko nkabura itiro. none we na Moni yamwapfuye iki? Papa Moni nasanze yarambeshe. Moni yasanze hari ibintu bimwe bimwamisha byatumye nyine numva namukura kicizere. Ibaze kuba nasanze yarakorana na mama wiwe kugira ngo akomeze kuduteranya, akomeze kuba injyana hagati yacu. Buri wagiye kibazo cy'irya radiyo, burya mama Eva niwe yarikuye ngaho itwara kwa Moni, ariko barakoranye ibyo arabimisha yanga kubimbwira umuntu byitwa ngo turakundana. Byatumye numva umengo sinakomeza kumwizera. Gusa rero ku bijyanye n'urukundo biragoye kwinjira umuntu icyemezo n'icy'iwawe, ni wowe ukwiye kuraba icyo gukora. Ndazi nkuri muto. Hama rero naje ubwanje burya simeze neza cyane, ntihamenye n'umuntu w'umugabo aguma ari umugabo, kubera ko nipfuje ko mama wawe Aline twasubira tukabana akaba umufasha wanje kugira ngo umuryango ushobore kuba hamwe neza. Rero narabimubajije ariko yampakaniye burundu, yaravyase. Kubw'ivyo rero jewe nk'umuntu w'umugabo nabuze ikindi kintu cyo gukora kugira ngo muri runo rugo haboneka amahoro, izi nduru za buri munsi zihabe. Simbona icyo gukora na kimwe. Birabaje ko nabishaka, nabyifuza cyane ko umuryango usubira hamwe, ariko nta kundi. Ngira ngo nyine we sinzi uko abyumva, umutima nama wiwe sinzi uko wamugira inama, nakubifata uko nyine. Ariko uko biri kose nk'umuntu w'umugabo nzoraba icyo utuma urugo rugira amahoro, nzociyumvira ko hari igihe Imana izomfasha bikagenda neza. Nje reka njyame. Amahera wayasize. Amahera wayasize he? Uzenya amahera kigagoye kuro. Amahera wayasize. Amahera wayasize. Amahera wayasize. Oya nawe nukuroya. Ugomba ni kumana kubera yagize iki? Ya amahera kwaduse ngaho mu nzu. Bagira dukoresha imigambi. Ubu niwe yatwaye. Wamenye gute kari we yatwaye? Abere niwe yabimbwiye. Abera umwana agana kurya anyi uca wemera ibintu akubwiye nkaho mengo n'umuntu mukuru. Rego ugira cyari umwana ntazi ibyo avuga. Je ndabizi ko umwana ari gisuma kandi ndazi ko wamye mushigikira. Je sindamushigikira kubera yuko uyu yaba ari umuntu mukuru abikubwiye. Umviriza. Jewe sinkeneye gutunga igisuma mu rugo rw'iwanje. Umwana sindamukenera. Hama turamwirukana cyaje he umwana agana gutya. Papa baratazara. Uyu mwana acakeneye uburere bwacu. Mbeho uwo mwana wamukuye he? Nuwo twavyaranyeje nawe. Hari wanaje nzaye. Wapi? Wari ihenze. Je nta mwana asa nkuko nobyara. Gisa none ntabwo ari ciwawe. Uravuga umwana wawe yuko ngo gisa gute?
ndabona mwazimbutse muri ko murayaga utwa abasore tugezweho. Okay, ndanezere kuba nsanze muri kumwe muri ko murayaga nyine nk'abavandimwe, birampimbara nanjye nshiye mbona ahubwo noba hagati yanyu kugira ngo nanjye ngirirwe amahirwe yo kuganira n'abana. Mu bisanzwe nama nifuza kubaganiriza ariko nkabura umwanya bitewe n'ibikorwa byishingira, rero ko aka kanya kabi kabonetse numva nobikora. Icya mbere na mbere, Iva ni wowe muntu wa mbere mbona umengo umbona nkaho nuba ntakwishimiye, nuba ntaguha urukundo rukwiriye nk'umwana wanje. Ariko ikintu gihari nuko jewe ntakwanka, ndagukunda gusa sinagiriwe amahirwe yo kukubona ukiri muto kugira ngo nshobore gukora ibyo nari gukora nyine nk'umuvyeyi ukiri muto. Ariko umwanya ndakuboneye nashaka ndakubwira ko ndagukunda jewe ntakwanka. Utazoguma wibaza ko noba nkunda Justin wenyine, oya, nawe ndagukunda kandi ubyizere. Hano ikindi nobahanura ni uko mukwirinda byo bintu byo kujyana mushwana mutukana mupfa ubusa, kubera ko sinifuza ko muzomera nka jewe. Kera nageze gukora ikosa, kandi iryo kosa byarase ko rimvamo ngo ndagicuza umwanya wanje wose, niyo njyamye riragaruka nkabura amahoro. Ahari gemba ni mu cumba nkaba ndiko ndasimbagurika kumbe nibuka iryo kosa nakoze. Rero mugerageze mukunane mutazicuza nkanje. Ikindi Iva, mbe nyene ivyo nko ndabanyagisha mu byakiriye gute? Ndabona muciye murabana sinzi impamvu, ariko biba bigoye nyene kuronka inyishu yihuta, ariko ikuru nuko mwavyumvise nuko murayaga. Mu buzima bwa misi yose nyene uzosanga mugiye murahinduka, izo mpanuro muzozigendera. Ntama Iva, wewe nta kintu c'akazi ufise ukora, nta n'umwuga wize. Ndashaka kubaza nka papa wawe, ni igiki wumva ukora uravye ibikorwa byose biri ngaha mw'isi, ikintu mba kiguhimbara uvuga ati nka jewe Iva ndabona nonezerirwa ndiko ndakora iki mu buzima bwa misi yose? Ni nk'iki? Kubera ko Justin warafise ibikorwa akora, yarasanzwe akora kuva kera, ari wabo yarabibandanije. Mubwire sinzi icyo mubona nobafasha ngo mukabimbwira nkabikora. Okay, ntacu gikuru ko wabyumvise, uraguma wiyumvire. Ni wakironka icubona cyo himbara umutima wawe uzombara hamwe ndagufashe, sivyo? Bo sawa, kaje ndabareke mugume mutarama. Karibu. Ni sawa. Okay. Makuru y'imisi. Tubakiriza iki? Murakoze. Kinzanye ngano ko wambwiye ko hari ikintu cerekeye umwana ushaka tuganira. Nje kumviriza. Ariko nkuko bivuze sinzi ko wabimenye nari maze iminsi ntari ino.
nari nasimbiye muri Kenya kuraba umwana, hari telefone nakiriye impa message itari nziza, nkurondeye ku telefone ndakubura. Hari message nakiriye ko umwana wacu yafashwe na cya kibazo cy'umutima, amerewe nabi. Byabaye ngombwa ko ndahagera, ariko nubwo nahageze sinahagereye umwanya, kandi niyo mpagira umwanya nta kintu ari gukora. Umwana nasanze Imana yamukunze kuturuta, nasanze yitabye Imana. Bosco, gute wakwitora ukambwira ibintu nk'ibi nk'uko umenga ni ibintu byoroshe?